Ndakubwiye neza mwebwe muri iyi nzu muri ubu rugo nta mahoro muzondongana mumira wanje ntamubonye ndabisubiyemo nta mahoro muzondongana mumira wanje uwo kwanje nezerewe atari wowe wibaza ngo nanezerewe jewe ubunyene ubu wiyavuye kumurondera hose warugiye kongereza ibyo wongereza byose ndabizi warugiye kongereza ibyo wongereza umenye neza ntimuzondonkana amahoro muri ubu kandi ndagiye ibyo mugira byose abasubiriyemo amahoro muzoyaronka ndamubonye mu mwira wanjye ngaha nimba wananiwe no kuba muri ino nzu uruhuke tube mu mahoro duha amahoro natwe uromba kugera kodesha shara cyangwa ni munini nagihaza narushe umwanya wose tukiryama nta mahoro tugifite muri ino nzu kiragira ngo byose byaheze ngiye kuronka amahoro none ahubwo ni mikoshi nari kintu ihorere mwana ngo tugende ingo tugere ufungura cyane mwana ihorere mwana Papa. Karibu Alima. Na mahoro. Shimore Ibrahim. Naona wale witeramiye ngaho. Ndiko ndaraba kakarato. Na mahoro mu. Mahoro. Umuryango wanje ne ko warurangaye byagenze. Oya. Jewe ndana usubize ko yasisi cyane kumugani. Usanga n'akaradio kanje warukura higa ko nawe mukunda makuru. Nakayegekera ko urunga ukambajije ko nakumarira amapire cyane. Baga. Papa. Nina makuru. Abitanye kana kari mawe numva agakorora ebasha. Numva nijingene rigumarigira. Kari mawe. None ubona ndabona turi mawe utangiye kumera. Papa. Ite none. Nshawo. Namahoro. Namahoro. Jero uno munsi nahuye n'ibitangaza mu murima. Mujya murima. Urazi chaki inuze nyavumbwira ati ngo cyara gukubize cyara kumumaguru. Kijya. Wahuye ngati. Ariko ngiye kwabira cyo mu yindi nzira. Urazi bijya byanje nkunda guterera mu gahogo ndirimba. Ndiko ndiririmbira gutya. Ndavye mu ruhande gutya pembeni. Nsanga yicaye ngaho ariko nawe ariko atamba. Indi. Chaki hu. Okigiye umujya n'umuntu usigihume. Numuntu. Ujya mukobwa w'inzobe mwiza uvuga ngo ni gihume. Nijanye ndaririmba natera mu ariko rero nawe uko ndabwira gutyo. Iki ndaririmba amaso ndagirabe. Ubwo nyine umutima ngo gigu. Ni gihume. Urazi ubwo bari bwowe. Ariko ukuna mubonye papa. Ukuna mubonye ni umuntu. Sigihume. Ni umuntu kandi genda kujukura ubuntu zaningira ajya muri Imana niririmbira ko nabonye iki. Mage bisubira ko gikunda umuntu akiririmbira. Nariya nagiye hajya urabona jyabu yanyereka ngo shitse nze nkarisha kumupanga iki hajya niho nari nicaye hajya. Ndaririmba mbona ngicyo buke.
ariko rero ukuntu mbona muri iryo shyamba umuntu atamereye magabo ariko unabonye papa muri iryo shyamba umuntu atamereye magabo kwiyakizomara abantu naho ubona yuko jewe nzoririmba naho nzogira ibyo nkora byose kubera yuko urazi nirutse mpagaze nkariya nabonye gishimo igenda kigenda rero ntagenda nk'uko abantu bagenda gutya abahisi n'igihume ntabwo mu kuvuga ni igihume si igihume n'umuntu reka umuntu yotakara gutya nyine vuba none atarimo n'igihume bigashobora kuba n'ibijya binini wumva abantu ba kera wasanga bakoresha abantu ugasanga bashyize ibirozi gutyo ariko nashobora kuba icyo cy'iki gihugu none igihume umuntu ushobora gifise umubiri nk'umuntu ndakubwire nuko papa jewe ewana ibyo bintu ntibikuturane cyane ibiki ibyo bintu usubire kandi kuza kuririmba mu murima buri gihe cyose urafite ibintu byo guterana ubwoba ntusubire kuvuga cyangwa kuririmba mu murima kubera iki none nizo kwikwegera ibara aho cyose ara kikakurya nimuhira sinzi ho wagiye nawe wewe ubura kunyina nagiye kandi namanda kugira buri munsi ko ngiye muri hari umunsi ndapanga naguseze kuko kijya ujya hagera abona ko ujya akeneye abantu bamuririmbire niho nivyo akunda so umbwira usinda muririmbire wowe ushaka ati none niba muririmbira mwatanana ngamuhira ntakwemere ndavuze ne muhira ujye baratwabaraga ibyo nkora gusa biza bigenda kuko yuko je nka mu gisagara yuko wongerageje kuresha anyanyira akagira gute byongera ngerageza uburyo bwose kijya kimbere kigenzi ku buryo bw'uko ngana umukobwa nzoresha anyanye ndambwira ndakuza ndacyakinuzenye agacanyemera none nzobakangisha kije nyine bano bakubwa bo ngabanyemera nzoririmba hama imana ifashe tukaba bagenzi umukobwa nzoresha ngakanyanyira nzoga none gito mugenzi wa cyacu nunze nyakwemerera nawe wenyene uzana uwundi mugore cyane sishaka ko imbere umugore shaka nzogikoresha gutera ubwoba kubaho ngabo gisagara ukoresha gutera ubwoba ariko mu migambi yacu hari igihe kiragukunda nawe ndabona yuko utoheza biwe ufitiye ubwoba bwa hatari ahubwo mbwira bijya biharagana nase mu gatondo ku ziko ziba zahiye tiyari genda urabe ngene urya ariko ibijumbu yabisize ubonye ihangane gato genda ugikora gutega papa rero gashaka uko nziko nawe kwitekera bikugora reka nakirabe rero umuteka bijumbu dawe sawa murakoze okay sawa brem ariko umuhungu azongwegera iba kintu carambuye
Mama, sawa. hari inkuru numvise hariya ntangiye kurema n'ukuri. Bimishije ibiki? Ahubwo reka ntangure gushimira Imana. Sa? Ntumbwire ko umwana yabonetse? Ndakubwiye ko amakuru mfise ngaha ari abantu bamubonye mu ishyamba. Uti? Bamubonye Munira mu ishyamba. Nanje sishobora kuvyemera ntamwiboneye. Ahubwo bakumbwira ko iyi minsi yose umwana anje ari mu ishyamba. Yari mu ishyamba. Ahubwo shimira Imana kumva ko ahari. Yego. Cyane hinze ngo baramwishe. Abantu bose ariho ngo ariho. Nani umuntu yamubonye aramuzi neza cyane yabonye umuzimu wiwe. Mwishamba agenda ibizimu. Umukobwa w'inzobe abyibushe yameze ukuko. Apiwe uyo bakubesha. Oya mama. Jewe mbe baba bagiye kwirondera urudukwi. Wangu niwe. Mama kubera amasengesho dukora. No mu mutima wanje mumaze kuva ko ndemye numva ko ari we nyene. Ariko nshaka kugerageza njeyo ndabe ko ari we. Jewe rero urazi n'inkuru. Burya naretse kuba Toma mugabo nsa nawe. Murashima kubona ikintu n'amaso yawe. Yama ndacemeze. Abakobwa b'inzobe ni benshi. Abakobwa bareha nawe ni benshi. Sho gusanga n'umukobwa agiye gusenya udukwi bakabona mu ishyamba tujye n'uwa mukobwa wamuhira kandi atari byo. Kandi wavuze ko yasaze ngo ameze ukuntu. We yasaze ngo yarameze gute? Uwibuka ukuntu batubwiye ngo yarasaze nyene imitero yo sinzi ukuntu imeze nk'iyabasaze uko nyene wamubonye nuko yabivuze uko. Yabonye nyene ariko arasara mu ishyamba. Uko nyene nico gituma mvuze ko ari we. Kweli. Kandi gikomeye nuko gusa tumvise ko hari ahasigaye no kuja kuraba ko ari we. Turabukuru ishobora kumusohora mu byashamba. Umuntu yabuze yakwatagira kabisa. Mama je kubera rero ugihume ngira ibyizigiro nemezo ko ari we yabonetse neza cyane. Ntangure nizere yuko ari we. Ego. Je numva umutima wanje utangiye kurema. Biragoye cyane je ujya mwana. Ikibi cyo mama we kwizera ko nubukeya nico ndamufise mu mutima gose nico gituma atari ibintu nzi. Umuntu asenga yizera Imana ijana kwijana apana kwizera inusu. Izera Imana ijana kwijana. Ndakubwira ikintu condemesha jeyo. Kingereka neza yuko babonye kari we. Iryo shamba bari kubwiye muri hehe ko aho hantu babonye mu rukoko. Ruguru burya avuye yava aja mu rukoko gusarirayo. Akimana ni nziza yaramuzigamiye. Bamushizemo umuti wo komuka. Uyo mukera aho yo hose nyene. Ahubwo dushima Imana kumva ko ari muzima. Mwishamba rya rukoko. Ego. Akaba kiriho. Iyi misi yose. Abantu babibe babagizi bana biba muri iriya shamba. Imana irahari kwa amasengesho no dukora. Imana ikora dufasha. Mwana je kugira ngo rero ibi bintu ndavyemere. Kandi numve neza yuko hari byo. Enda uragenda Ego. Kandi mu kugenda hose. Ico bakiza kurusha. Se warabizi wamubariye? Oya, navyo namubariye. Uteza kwanza tukabibwira se wiwe akabimenya kandi mu kugenda mugenda nuko mutama nawe nyine abizi. Kugaba nawe nyine mugenda kujana gatoya kumubwira uriya mutama. Kubera afise ingora y'umutima ashobora no gupfa. Abonye nyine umwana ariko arasa. Reka jewe nzofata umufyase wiwe Jimmy tujane hariya ico tuzobona hariya tuzobashikiriza. Ariko kumubwira mutama oya gishobora kumutera ibizi. None ko n'ubundi ko tuteza kumuzana akava mu ishyamba none tuzomuzana tumunyegeze se we nazomubona. Oyaha. Kwanza icyambere na mbere tumenye ko ari we neza cyane niwe ni Munira tubonye. Tugejeje kumubona tuzogaruka rero tubwire twicare turabije tuzokora. Tumaze kumubona nyene tumenyeshe yuko umwana ariko arasara ari mu ishyamba yabonetse. Nta kibazo ariko tumenye ko ari we gusa kwanza icyambere. Cyane babwira ibyisi. Kwashobora no kudutahura. Kandi biragoye kwakira kabisa ujya mwana je arambabaza umutima wanje. Uko ariko je numva nangiye kurema n'ukuri kuko numvise ko ahari yakiriho. Kuba kiriho ni kimwe ndabyumva.
ariko uko ari nako biteye agahinda n'umubabaro, bitewe agahinda ariko Imana irahari. n'ukuntu yarabaye Imana imwe rudende Allah izomukiza. Yaravyibushe yaronze uvyo mama natangiye kwiyumvira. Iyumvira kwanza ukuntu tumuronka tumugira amasengesho akomeye ati mw'ishamba njamona ari umuzimu kabisa inzara yaramwishe. Ibyo byihoze igikomeye gusa ko ari muzima naco ibindi bizoza. Ngiye rero kumubwira Jimmy ngiye kumubwira Jimmy turabe umunsi tuzojayo nimba ari ejo mu gitondo kare nimba ari ryari. Uyu nkoko niyo ngoma nimureka ukuzinduka mukagenda kireka kuko mana. Reka rero je nje kumubwira Jimmy yaragasa turabe ko umuntu yahawe mukamari komani Imana yodufasha maboneke niyo dusanga ariwe. Imana ibaje imbere.